Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba BF News munkundire ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uno mugoroba w'igenekerezo gicenda ukwezi nuko gatano ni kiganiro tugiye kuyaga ku ngingo zigera kuri zibiri gusa aho tuza kuyaga ku makuru y'ubutari canke makuru y'ibanga ariko aracicikanaho avuga ko Eric Prince yoba yahaye gasopo president w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Amakuru adusumira bikaba ari navyo vyatumye leta zumwe za Amerika basohora urwandiko gitaraganya babuza abene igihugu ba Amerika bari mu gihugu cy'u Rwanda kwegera mu bice nka Musanze, Rusizi na Rubavu nkuko mwayibonye mu itangazo ryasohowe na ambassadeur wa Amerika mu gihugu cy'u Rwanda. Sivyo gusa tugiye kuyaga turaza kuyagira hamwe ibijanye n'uruhara w'igihugu cha Tanzania ku bibazo bigenda biraba mu karere cyane cyane turaza kwisunga mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kurabira hamwe ati eske ni ruhe ruhara igihugu cha Tanzania gifise mu mutekano ukunda kurangwa umutekano mu gukunda kurangwa mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kwifashisha bimwe mu myaka irenganye turabire hamwe igihugu cha Tanzania ko coba rimwe kigambana igihugu cy'u Burundi canke vyoba ari ivyo twibaza. Ikaze ni karibu rero dukurikirana making ashobora kuba amaze gukora subscribe kwino YouTube channel yanyu tugira twuzuza abantu ibihumbi 10 murumva yuko ari abantu ibihumbi vyishimire cyane bewe tugiye kubana muri kino kiganiro kuva mu ntango kugera no mwihereze. Ndazi yuko umwanya ataba ari muto canke mba mufise byinshi byo gukora ariko wewe wigora ukaraba kino kiganiro kugera ukimare uri umuntu w'umugabo niyo mpamvu tugushimira cyane. Making ashobora kuba akoze subscribe like ndetse na commentaire ubonye taco wovuga mu kiganiro simbira muri commentaire uduze imitima canke amashurwe n'amatrapo utwereke yuko uri kumwe natwe zatamba twirorera nkuko twama twabibasavye. Imbere yuko twinjira mu kiganiro cacu nyezina ikiganiro cacu kuri zino ngingo zibiri zikomakomeye manze ndamutse cyane mwebwe mese mudukurikirana aho muherereye hose by'umwihariko abumva runo rurimi w'ikirundi ndavuga abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari Zambia, abari henshi muri Afrika. Tutokwirwa turavuga turabizi yuko abarundi mwari muri mu bihugu bigiye bitandukanye abagiye gushakira ubuzima n'abakorerayo tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika n'abari muri Aziya. Mwese muisange muri kino kiganiro cacu tugiye kubana muri ano makuru yacu. Hari amakuru y'ibanga avuga neza yuko umwanya n'umwanya Black Water ishobora kwigabira igitero nyine mu gihugu cy'u Rwanda. Bo babonye neza yuko ibiriko birahungabanya igihugu ca Congo biva mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yaho Felix Antoine Tshisekedi Chilombo baboneye neza yuko umengo si vyarimo canke aramutse ariwe agavye igitero mu gihugu cy'u Rwanda vyosa nabi. Ni nayo mpamvu turi kubazaniye amakuru muri kano kanya avuga neza yuko Eric Prince asanzwe arongoye umugwi cyangwa umuhari waje kugarura amahoro n'umutekano ngaha ku butaka bwa Kongo ariwe Black Water yahaye gasopo yandikiye urwandiko President Paul Kagame mu mwibanga rikomeye cyane amugira ivyo amubuza ndetse amubwira yuko mu gihe yokomeza birenga ko hariho ikidasanzwe coba mu gihugu cy'u Rwanda. Abenshi baciye bibaza ati none vyo bari cyo byatumye leta zunze ubumwe za Amerika ariyo ibwira abene gihugu ba Amerika bari muri mu gihugu cy'u Rwanda yuko badakwiye kwegera za Musanze, za Rusizi, za Rubaya, Gisenyi nako Musanze ntirimwo ni Gisenyi, Rubaya na Rusizi. Ibi bice bikaba birimo umurongo utukura kubene gihugu ba Amerika bari muri ivyo bice. Mbega eske mu gihe yo bari Eric Prince yiyandikiye canke yafashe umwanya yandikira President Paul Kagame muribaza neza ko ibintu vyo bigiye kubandanya yimera neza, ibintu vyo bigiye kuba wandabaga nkuko abishi mudukurikirana mukunda gukurikirana ano makuru yacu hafi. Rero aya makuru nayibanga kumbure turaza gukomeza tuyatohoze ko hariho n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, hariho n'ibinyamakuru mpuzamakungu byatangwe bivuga neza yuko Eric Prince yahaye gasopo President Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yuko umwanya n'umwanya ashobora kwisanga nawe yagabwe ko ibitero kandi bikomeye cyane. Nta wamenya ndibaza muramaze imisi mubona yuko amajambo President Fatih Beto ariko aratangaza amera nk'uwikurako ibijanye no kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Nta wuzi ico bakiko irategwa yuko ko bari kujijisha amakungu canke abantu kuko baramutse hagabwe ibitero uno munsi mu Rwanda ndabizi yuko bovuga yuko ari Kongo canke igihugu cy'u Burundi. Ariko reka turindire Eric wa Black Water arashobora kuba yaravyivuganiye mu na Fatih Beto akavuga ati reka bino bintu ndavyishiriye mu buryo canke ndavyikurikiranire kugira ngo ibintu bije ku murongo.
kumbure ino nkuru ni nkuru tuzokomeza kubatoza tuhige n'ukuri kwayo proof n'amafacte yerekana neza yuko hariho black water umugambi udasanzwe woba ugira ukorere hafi y'igihugu cy'u Rwanda. Abenshi muca mwibaza ati mbega ni black water yoba igira ihindurire ibirindiro canke position y'ubwirinzi mu gihugu cy'u Rwanda, ni igihugu cya Kongo cyo kigira kijane ubwirinzi mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byose birashoboka. Murabizi neza yuko mu bibazo yabajijwe Fatibeto yabajijwe ati mbega ko igihugu cy'u Rwanda cyazanye ivyuma by'ubicanke amaposition bavuga ko ari ubwirinzi mu gihugu cyacu, kubera iki abakongomani bo batojana ubwirinzi bwabo hariya za Cyangugu za Gisenyi na za Rubavu bimeze gute? Urashobora gusanga ari iposition ikomeye cyane igira iva ngaha muri Kongo ijanwa ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, bagire kimwe ku kindi bavyite yuko ari ubwirinzi kujya President Paul Kagame yabikoze. Ni nyuma yahajije kubwira makungu neza yuko atanzira y'ibiganiro canke atazigira kuraho ivyuma by'ubwinzi n'abasikare biwe muri Kongo mu gihe umugwi cyangwa umuhari wa FDLR uhamishwa gukora genocide mu mwaka wa 1994 ukiri ku butaka bwa Kongo. Ibi vyaravuzwe na President Paul Kagame, abantu mwese mudukurikirana ndazi yuko mwavyumvise. Rero kumbure Kongo iramutse ijanye ivyuma by'ubwirinzi y'abasikare n'amaposition yayo mu gihugu cy'u Rwanda, muribaza yuko ibintu bizosha bigenda bimeze gute? Abakongomani bazavana bakorera revenge mu kwihorera ku byo abanyarwanda barakorera abakongomani hariya muri Kongo. Ibi vyose n'amanalize canke no kwibaza kwibigiye gukurikira, no kwibaza kumbure aragapango karita zumwe za Amerika ko karateze igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rwisangemwo wamaze gutibukira mu bintu rutazi. Rero ino nkuru domis tuzokomeza tubibatohoreze tubahigire ukuri kwayo kugira ngo mushobore kuba mugenda murayitahukirwa munayimenya uburyo ubucanke ubundi ngo umuhinga ngo ahingirwa n'uyundi. President Paul Kagame nawe yo barose umuhinga agiye kumuhingura bimeze gute? Aya makuru domis zokwama tubashikiriza urutonde rw'ibintu uko bigiye bizoza biragenda musange cyangwa uko zoba vyagiye nyuma yuko tuboneye neza yuko byanse byananiranye yanase aranana arakura impuzu kabisa arabahenera aravuga ati simfa mvuye mu gihugu cya Kongo naho muzana umuhini naho abasikare benshi batari baki b'igihugu cy'u Rwanda baraguye ku butaka bwa Kongo. Ariko kugwa ko abasikare b'u Rwanda ari benshi muri Kongo nivyigeze bituma President Paul Kagame avuga yuko yuhakura abasirikare canke ivyo vyuma by'ubwirinzi bagasubira mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bakanacungira umutekano iwabo mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byose byabaye nkuko ari nkimbwa isuze mu muyaga, nta na rimwe vyigeze bihabwa agaciro na President w'igihugu cy'u Rwanda. Aya makuru ndibaza neza yuko tuzo turabatohoreza ukuri kwingene ibintu biko biragenda, kandi ndazi yuko muzobishima atakibazo na kimwe. Mu nkundire dusimbire mu gihugu cya Tanzania. Igihugu cya Tanzania ni igihugu kimwe mu biteye amakenga ko umutekano muke uri kuraba mu karere. Nta utabizi neza ko President Samia Suluhu President wa Tanzania aheruka kwakira President Paul Kagame buke yataramusaba 28 ahaciye yakira William Ruto bafatwa nk'abantu bakomeye cyane mu mugambi wa Hima Empire. Imindazi yuko mubikurikirana kandi munabizi cyane, ariko President Yoweri Museveni Kaguta ntiyashoboye kugaragara kubera ko bajya bose ari nkabo nk'umukoci wabo ababwiye ati kora ibi. Munibuke neza yuko aribo banateguye manifestation yabereye mu gihugu cya Tanzania, ariko no munsi Samia Suluhu yabahaye umubonano udasanzwe. Twibukanye yuko President General Major Evariste Ndayishimiye nawe yitezwe mu gihugu cya Tanzania umwanya tutaramenya, kandi ku butumire aho abantu benshi muzoba mubizi azogenda mu buryo buri officiel. Ibi vyaravuzwe kandi munibuke neza yuko hariho na invitation yahawe President wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nawe nyene yo kuja muri Tanzania. Na wamenye ibyo azobagiye mu canke ibyo Samia Suluhu azobagiye kubwira bano ba President bo mu gihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo, mu gihe tuzi neza yuko aheruka kwakira umwasi wabo ariwo President Paul Kagame mukubwa wa bose waka karere kibiyaga binini. Yarakiriwe, mwarabibonye, ibi nta worinda kubivuga ND3, ibi mwarabibonye. Munibuke ndabasubirije mu myaka yeze ndabereke neza yuko ku mutekano muke uba mu karere igihugu cya Tanzania gishobora kiba kibigiramo ubugambanyi cyangwa kiba kibifisemwo akaboko. Igihe President Habyarimana 1994 mwibuke neza yuko President Habyarimana igihe arashwe ari kumwe na Cyprien Ntaryamira, President yarasanzwe aramutse igihugu cy'u Burundi. Mwibuke neza yuko yarashwe avuye mu gihugu cha Tanzania neza na neza Arusha. Ivyo murabizi
nta utabideha. Munibuke neza yuko igihe president Nkurunziza atewe kudeta agareje kumuhirika ubutegetsi yuko yarari mu gihugu cha Tanzania, mbega ntawo kwibaza ati mbega kubera iki ibihano amahano yose aza menshi muri kano karere aturuka muri Tanzania, babandi bazwi yuko nkabera nta ruhara yo bifitemo, canke niyo birerekera umwaso kasanga ikira mushigikira mu bikorwa bigomba baba ariko barakorera Afrika. Kumbure nta wamenya amateka ya Tanzania ni menshi ni maremare, ariko tuzokomeza tubaronderere ukuri kwibiriko biraba. Ni nayo mpamvu ndababwiye ndanafise impungenge kubijanye n'iyi mibonano ya president w'igihugu ca Tanzania ariko aratumako canke ariko arahura cyane n'aba president wo mu karere. Na wamenya ariko twosaba neza yuko boza baritabira gake canke baba makini cyane kubijanye n'aya ma invitation bariko barahabwa na president Samia Suluhu. Nariyawe ibijanye no kweprata umugambi wa Empire Hima we ataco bimutwaye, kandi nawe ashobora kuba ari umwe mu bategura uwo mugambi akabishamo canke akigira nk'utari muri uwo mugambi canke akigira nk'uko atazi iyo dossier. Rero ibibazo vya Tanzania umuntu mukwiye kubirabira hafi kugira ngo ntibazosubire kudukura mu jisho irigira kandi Cyprien Ntaryamira yishwe avuye muri Tanzania. Nkurunziza bagomba kumuhirika ubutegetsi ari mu gihugu ca Tanzania. Mbega uno munsi kuba bariko baratumako Fatih Beto igasakisaki bakatumako president Neva, igihugu ca Tanzania nta makenga twokigirirako. Aya makuru ndazi ko mwese mudukurikirana muba muri ko murayakurikirana hafi, ndetse munamenya ukuri kw'ibintu kuturusha mbere. Ni nayo mpamvu akenshi tubasaba kuza muri komante kugira ngo mutubwire byinshi biruta ivyo tuba twababwiye. Ndazi yuko muba muri benshi kandi mufise byinshi biruta ivyo tuzi, kuko murabizi ko atana byinshi tuzi, ariko iyo mudusangije amakuru yanyu turayavuga kandi tuyashikiriza neza cyane. Rero ku bantu bakomeza kwibaza byinshi mu gihugu ca Tanzania, natwe amakenga turayafise kandi ni menshi cyane. Kumbure tuzomenya ibiriko biragenda canke iyo biriko biratera biva mu. Nibuke neza yuko president Samia Suluhu aba ariko araha imibonano, azaribuka neza yuko afisa abasikare biwe yarungitse mu gihugu ca Kongo bagiye gufashanya n'abakongomani n'abarundi mu kugwanya abanyene, ariko araha umubonano no muzi nyamuro musi yakiriye Paul Kagame. Nuko hari abasikare b'u Rwanda bariko barahagana n'abasikare ba Tanzania hariya mu misozi miremire ya Kongo mu busiriko bwa Kongo. Nyamba yakiriye Ruto nubwo atabishize publiquement, nuko Ruto nawe afise abasirikare batari bake yarungitse hariya mu misozi ya Kongo gufasha igihugu cy'u Rwanda. Ibi nta numwe atabizi. Uganda niko kuko. Rero nta wabura makenga canke tutitwaje ngo vya diplomasi nibiki. Hariho ibintu biba bikaba ngombwa yuko dufata decision canke tukaba stable ku ngingo tuba twahisemo. Rero singomba kubarambira canke kubabwira vyinshi mu nkundire mwese tubanye muri kino kiganiro kirufi cyane. Ndabashimire cyane vyimva mutima mwebwe mwese mudahengeshanya kuma mudukurikirana. Ndizera yuko mushoboye gutahura kandi kuganiro gato cyane shoboye kubakorera cyane twayenze kubijanye na gaso guha president w'igihugu cy'u Rwanda, president Paul Kagame, ndetse bikanatuma Tazumwe za Amerika isora amatanga canke ifata ingamba zuko abene igihugu babo batorenga mu bice bagiye barababwira nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. Singomba kubaramisha kubabwira byinshi. Wakoze subscribe barakoze cyane, wowe utarayikora nico genda ko kanyakeza kugira ngo uyikore hama tubandanye twagura umuryango munini wa B-Info News. Ndanabashimira cyane, turongera guhura mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Bye bye. Bakunzi b'ibitangaza makuru byacu na cyane bakurikiranira hafi bijanye na politiki yo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaramukije John Twakodi de Black, nkaba nkorera ikinyamakuru B-Info News. Abenshi bari baratubuze kubijanye n'ubusesanguzi canke no kubaha amakuru ari update kubiriko birabera mu buseruko bwa Kongo. Nagenda batumirire mwese kuza kuri B-Info News. Saba abakurikirana umwami w'igisaka yuko mwohakubitiranaho kuko tubakunda ko habasangiza ubutumwa cyane bw'ivyabereye ku mirongo y'urugamba, ndetse tubaha n'amafoto n'amavideo y'ababa batsinzo canke abari bapfiriye ku mirongo y'urugamba. Rero muze mwiyandikishe kuri B-Info News. Link ibari ya mbere muri commentaire kugira ngo abari commentaire ya mbere kugira ngo mubiceho kugira ngo mushobore kuza kwiyabonesha ku rubuga rwacu kugira ngo muze muronka amakuru atakibazo cyari. Ndangize ndabaramutsa ndabifuriza ibihe vyiza no kuba inyangamugayo. Bye bye. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving,
gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri mairie de la ville bureau numéro 6 canke mu twakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Ipona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.